Ndabaramukije cyane bakunza Sound Vibes, ndabahaye mwiriwe, ndabahaye mwaramutse kuba bakivyuka canke baravye video bakivyuka canke bayiravye ari mu gitondo. Nibaza ko meze kandi yashaka guha mwiriwe cyane na mwaramutse bakunza Sound Imitere aho bari. Nibaza ko umuhora twese dukunda dukoresha, ariko muri imisi maze kubazanya service cyamaze ibisi ndayivuga cyane. Nibaza ko mubaza n'ibisi muyikoresha ku bantu bakunda amahera nka canke bakunda ama opportunité aza yoroshe nkaya. Nibaza ko mumaze imisi muyikoresha. Uyu munsi ndi kandi mu nyubako za Imitere umuntu ubona ndi hanze aho ngade muri Imitere. Rero naje kandi kubabwira ivya Imitere, naje kubabwira kandi za Lumiroto surtout cyane kora ko ariyo je nifuza ko muri kano kanya mwomenya cyane mukaramya ninge nikora no kuntu muyikoresha kugira mushoye gutsindira aya matombora amazi bari ko barakora. Bon no musi rero mfise umutumire muramuzi mwese sesio muramuzi no mustare wanyu no mukunzi wanyu datse ko besha mukunda, ariko ni numwe mu bakunzi ba Lumiroto akaba ari n'umunywanyi wa Imitere. Ngo nawe sundi ni Tata Pondis nawe niho turi kumwe uyu munsi uragenda mwakira. Bimeze neza? Meze neza ose. Waramutse neza? Ahubwo niriwe neza. Bon n'umundi wavyutse sinajyamye ku murango mu gatondo na umwanya warenze kuvuga ngo mwaramutse mugabo ko ntitwabonanye kwa utarabwabonane birataho tuvuga mwaramutse. Voilà nanze kugira unsubire aha kantu ko kuvuga ngasigura iki wagize no munsi kora ngoma ndagukwega buca bumbabaza nashise nko kugusuka. Kwera baririmbye ubwa nk'agasuguru waciye bugiye. Yari indirimbo ntabihuriye n'ubwami. Okay. Nababwiye ko ari munywanyi wa Lumiroto akaba ari n'umunywanyi wa Imitere. Nibaza ko gatubwire vyinshi kuri ikwazi Lumiro canke uko ayumvirako. Nagira ntangarira muwaze kibazo ca mbere. MB umunsi wa mbere wumva Lumiroto, wumva histoire ya Lumiro canke ko haje service alimentation muri Imitere, wavyakiriye gute? Iko navyakiriye maze kuyumva kwanza ubwa mbere nabonye ko abarundi canke special ku bafana banje canke abarundi bose nabonye ko baronse akaryo ko kugira ngo baronka amafaranga. Ego uramaze gukina Lumiroto? Ego nibora ikinye vyagenze gute ama next bavuga gute feedback yo gukina Lumiroto yagenze gute? Ego feedback yo gukina Lumiroto nkuko nayikinye naratsindiye amahera make narayaronse mugabo ndizera yuko ubutaha nzotsindira amafaranga menshi gusumba. Make ni nkangahe? Turashikana kuri 50 million kandi je nshaka gutsindira nako nzoce ndabibabwira muzobimenya. Ni washikana uzobivuga. Yego mugabo ndafisa amahera. Nanje nzobivuga narabivuze ko nzobivuga ni nashikana 50 million. Nk'umuntu amaze gukina Lumiroto. Bon ni jeu ya tombola. Ubu nimeze gute eske iri interest canke ni gute womara ubwo abantu nk'umuntu amaze kwikina? Cyambere nuko iri interesa cyane kubera ko ico no kuranga amazinda canke abamara ubwo mu bakunzi banje canke abakunzi ba Lumiroto nuko hariho imice itatu yo gutsinda. No kuvuga hariho lucky plus hamwe na lucky day. Lucky power nayo utsindira miliyoni 25 miliyoni gushika ku miliyoni 50. Ivyo bikaba ku munsi wa kabiri gushika ku munsi nko ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu. Banonsa umunsi watsinze. Ego watsinze ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu. Mardi vendredi. Hama ivyo navyo bikaba wakinishije gusa inoti y'amajana 5 official limikash. Ibaze sha 5 ugacu byara 5 million. Chungura ka jet privé. Oya. Kama ka 4 million. Nibaza ko benshi mwumvise service Lumiroto ko atabwo wa irimwe, ariko mu kurangiza sinzi ko hari ikintu wobwira abakunzi bawe canke abakunzi ba Imitere kugira ngo bakonvenke neza service ya Lumiroto niki woyivuga ko ubwa nyuma. Ego ico no yivuga ko kandi nongera ndakibwira abarundi bose na cyane n'abafana banje n'abafana ba Lumiroto nuko ikintu kigukura n'umukino ugukura hasi ukagushikana ahandi hantu, kandi mu kukina bigusaba amafaranga make gusa amajana 5 kandi ufise konti ya Limikash, ufise konti ya Limikash kandi ukoresha. Ariko abamenere ntibarimwo. Ati abamenere ntibarimwo. Ego ni guhera ku myaka 18 guhera ku myaka 18 hama ushonda ku akanyenyeri indwi hama akadirisha hama hari ibindi baca bakwereka bikurikira hama ukabikurikiza hama ukajuja gukina umukino mukitsindira kuri ayo mafaranga. Ego ukaba mu boss bitakugoye kandi utanagwaye kandi utivye. Ego nibaza ko ushobora kuri akanyenyeri indwi kadirisha mugabo urashobora gukina ukoresheje application ya Lumiroto. Uja kuri Play Store utelecharge application ya Lumiroto hama biroroshe gose ukijamwo bagusaba just konti yawe ya Lumikash nta bindi hama ugashobora gukina vyoroshe kandi ukoresha telefone yawe. Nta nubwo utira. Ushobora gutira
no gutira Ugashaka carte siyo. ufise nta kibazo utayifise urashobora gutira mbwa ugasanga urutiye uratsinze wa muntu agutije utakinye na wa muntu yagutiye ugasanga uramusorore naga 500 bar nangu utsinde 25 uraguha kugurira guha 500 umuntu agutse telefone kuri utsinde ari nabakwima bakakubwira genda urime nawe ibaze nawe witigirire utsinde ashe mugwe wishizamwe inzigo yego nibaze ko abakunzi bacu n'abakunzi ba limite n'abakunzi ba MB data bo muri kuri Lumiroto je kintu mba numva nuko abarundi twotera imbere rero nimba ushaka gukina iyo tombolo katera imbere bitakugoye ukwereke no toyikina genda uyikine ugerageza amahirwe ntituyanganye ushaka gusaga je ntsindiye ga 5 bar ga 5000 kuri Lucky Day ugasanga utsindiye 50 cyangwa 55 kuri Lucky Power alors MB reka ndagushimire cyane baza ko abakunzi babumvise akamo ka none kene ko boss abakunzi ba ego icambere na mbeco nipfuza nuko uzi ayikina nanje ndayikina nawe uyikine je ndayikina ko umukunzi wacu bayatsinda bwa tunayimenyeye kwa usanye kwa MB reka ndamusororere MB data mu buzima bubandanye reka ndabashimire cyane umwanda yo muyikina aja kuri Play Store utereshaje application ya Lumiro canke uje kuri telefone yawe gire akanyenyeri indwi akadirisha hama ukine Lumiroto hama ni watsinda uranyakura nimero yanje kuri Facebook mungurifana ndabashimiye cyane Lumiroto biroroshe gukina biroroshe gutsinda Lumiroto ni gisata ca tombola ca Lumitel kigizwe n'imikino 3 umukino wa mbere Lucky Plus umwanya wo kumenyeshereza ko ibiharuro vyatsinze ni minota 30 nyuma yuko muhejeje gukina mushobora gutsinda gushika ku ncuri 200 zayo mwakinishije umukino wa kabiri Lucky Day umwanya wo kumenyeshereza ko ibiharuro vyatsinze ni misi yose kuva isaha 12 gushika isaha 12:30 z'umuhingamo mushobora gutsindira gushika ku ncuri 1400 zayo mwakinishije umukino wa gatatu Lucky Power umwanya wo kumenyeshereza aho ibiharuro vyatsinze ni kuwa kabiri no kuwa gatanu kuva isaha 10:30 gushika isaha 11 z'umuhingamo ikibiriraho ku rubuga rwa Facebook rwa Lumitel mushobora gutsinda gushika ku mafaranga imiliyoni 50 mu gukina fyonda akanyenyeri indwi akadirisha mushobora kandi gutereshaja application ya Lumiroto kuri Google Play. Siren Vibes TV.